Bakunzi b'urubuga rwa Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose, abari kure n'abari hafi. Ndabifurije umugisha uba ku Mana Data wa twese. Muri uyu mwanya ngomba tuganire ijambo ry'Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana ngomba ko tuganira ni ijambo riri mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 28. Hanyuma turahera ku murongo w'10. Imbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, ngomba tubanze dusenge. Mwami Imana yacu ubyagiye ku ntebe y'ubwami bwo mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana y'ubushobozi, Imana y'igitangaza. Habwa icyubahiro nye n'ububasha. Ijambo ryawe tugiye gusangira n'abaryumva bose rigira ikimazi mu mitima ya benshi, abenshi babera inyishu. Uzoba ukoze nye n'icyubahiro. Urakoze kubyumvise. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ngomba dusome iri jambo riri mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 28 duhereye ku murongo wa 10. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani, ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye. Yabira ibuye mu mabuye yaho, araryisegura, aryama aho hantu, arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacyo ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakidugako, bakimanukako, kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yacyo. Aramubarira ati, ndi Uhoraho Imana ya Aburahamu, sogokuruza, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'urubyaro rwawe, kandi urubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi. Ruzosagara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko, kandi muri wewe no mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Amen. Kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigama aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ibyo ngubariye. Yakobo arikangura avuga ati, nukuri Uhoraho ari aha hantu, nanjye sinari ndabizi. Aratinya, aravuga ati aravuga aterega, aha hantu hateye ubwoba, ati aha hantu ni inzu y'Imana, sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Imana ishimwe. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi. Azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi. Arisukako amavuta ya elayo. Aho hantu acahita Beteli. Ariko ubwa mbere icyo gisagara cyitwa Luzi. Yakobo asezerana isezerano n'Imana
ati imana niyabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazogaruka kwa data nkiri amahoro, uhoraho azoba imana yanje, n'iribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kubyo uzohora umpa byose sinzobura kuguha mu ikigira cumi, sinzobura kuguhamo ikigira cumi. N'aya majambo ngomba tumara akanya turiko turaganira mu mwanya mutoya. Umutwe w'ijambo uravuga ngo amasezerano y'Imana ntahinduka. Mu yandi majambo ni ijambo rivuga ngo Imana ntihindura amasezerano yasezeraniye umwana w'umuntu. Hano ku murongo wa 12 mu gice ca 28 c'itanguriro turahabona ko Yakobo yabonye ingazi iva hasi gushika kwijuru. Ariko nagomba dusubire inyuma gatoya. Aha Yakobo yari i Berisheba, yarashitse i Berisheba avuye aho se yaba. Ageze i Berisheba niho yaruhukiye kuko yararushe. Nukuvuga iri jambo Berisheba risobanurwa ngo indahiro. Aha niho yarahiriye Imana yo mu ijuru, kandi Imana nayo niho yamurahiriye iramubwira iti nzoguhezagira. Yakobo nawe ararahira ati niwangirira neza nzokomeza kukubaha, ninagaruka kwa data amahoro nzogaruka kukubaha, nzokomeza kukubaha, nzokomeza kugendana nawe. Muri icyo gice ca 28 c'itanguriro turabona ko Yakobo yabonye iyi ngazi iduga iva ku isi, iva hasi, yari ndende cyane igashika ku ijuru. Intumbero nkuru canke ingingo ya mbere nkuru y'iki cigwa nukuvuga iyi ngazi twumvise hano muri kino gitabo canke muri iki gitabo c'itanguriro ni ubufatanye bw'Imana n'isi. Nukuvuga ngo ni Imana yafatanije ijuru n'isi, bisobanurwa ngo imigenderanire y'Imana n'abantu. Icyo kimenyetso cerekana ko Imana itari kure yacu canke se ko itari kure y'abantu, kandi yitwaririka ubuzima bw'abantu. Imana ntiri kure yacu, Imana ntiri kure y'abantu, Imana yitwaririka ubuzima bwacu, yitwaririka ubuzima bw'abantu. Ikindi Yakobo yabonye Imana iri hejuru y'iyo ngazi, niho yamuhereye isezerano. Tubona ibintu bitatu: Imana iri hejuru, tubona ingazi, tubona abamarayika bagenda baduga bamanuka. Abamarayika baduga bamanuka nukuvuga uku kuduga kw'abamarayika badugana amasengesho canke badugana imitwaro ya Yakobo, abandi bakamanukana inyishu iva ku Mana data wa twese bazanira Yakobo. Nukuvuga ngo Imana yatanga amasezerano ikayaha abamarayika, hanyuma abamarayika nabo bakamanukanira Yakobo, abamarayika baduga abandi bamanuka,
abamarayika baduga abandi bamanuka, abamarayika baduga abandi bamanuka. Imana yarasezeranye isezeranira Yakobo kwizobana nawe, kwizomuzigama, kwizomuha igihugu bwinshi. Mugabo amaze kumva iri humure y'Imana, amaze kumva amasezerano y'Imana, acararema. Haleluya! Iyo Imana rero ihumurije abantu cyangwa ihumurije umuntu ararema, umuntu aratwenga, umuntu aranezerwa. Iyo Uhoraho avuga ati ndi kumwe nawe, humura, ntutinye, ndi kumwe nawe. Iri jambo ntutinye muri Bibiliya rigaruka ibihe tangabo 365. Ni ukuvuga ngo ni iminsi igize umwaka wose. Ku munsi Imana ibwira umwana w'umuntu ayubaha iti humura, ndi kumwe nawe, ntutinye, ndi kumwe nawe. Ku munsi gushika umwaka uheze, nawe wowe uri mu bibazo, Imana ikomeza kukubwira ngo ndi kumwe nawe, ntutinye. Turabandanya. Yakobo rero amaze kumva iryo humure ry'Imana, yagize ibyizigiro muri we, ubwoba burahera, kuko yarabonye abamarayika baduga bamanuka. Yizeye ko abonye Imana. Haleluya! Yizeye ko abonye Imana. Umviriza, na Yesu Kristo yarabivuze nawe ubwiwe. Turabye mu gice cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere ku murongo wa 51, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere umurongo wa 51 haravuga ngo, aramubwira ati nukuri ndababwire yuko muzobona ijuru rikingutse kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Aha Yesu Kristo yariko arivuga, tutaraja mu nsozero canke mu ndunduro. Yesu Kristo nawe yavuze ngo muzobona abamarayika bamanuka baja ku mwana w'umuntu. Yesu Kristo niwe ngazi, iduka ni byacu. Yesu Kristo yaje aduhuza n'Imana, yahindutse ingazi mu buryo bw'impwemu. Ni ukuvuga ngo afata ibyacu akabidugana imbere y'Imana, naho ari Imana. Imitwaro iraza kuri Yesu Kristo, tuyishira kuri Yesu Kristo, kuko yavuze ati mwikoreze ingata yanje, kuko ni ingata itababaza. Hanyuma ingata ya Yesu ntibabaza, niwe twikoreza imitwaro yacu, hanyuma nawe akayidugana imbere y'Imana. Reka turabe isozero. N'uyu munsi Imana iracyatwitwararika mu buzima bwacu, iracyitwararika abana b'abantu, naho hari bibagora, naho hari bigoye muri iyi si. Imana iracyitwararika ubuzima bw'umuntu, nawe naho hari bikugoye, Imana irakuzi kandi irakwitwararika, irakubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Naho uri mu bibazo, Imana ikubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Imana irakubwira ngo nuhumure, nzokugirira neza. Nk'uko yabwiye Yakobo, niko ikubwiye uyu munsi. Kumbure uri mu bibazo,
bidasanzwe, ariko Imana ikubwira ngo humura. Wowe uri mu bibazo by'umuryango, Imana irakubwira ngo humura. Wowe uri mu bibazo by'indwara, Imana irakubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Wowe uri mu bibazo by'amadeni, Imana irakubwira ngo nuhumure, ndi kumwe nawe. Wowe uri mu bibazo by'ibikugoye bitari bikeya, hari n'ibyo udashobora kwerekana imbere y'abantu, hari imitwaro udashobora kubwira umwana w'umuntu, ariko uyifise wowe ubwawe hamwe n'Imana yawe. Iyo Mana nyene ikubwira ngo nuhumure, ndi kumwe nawe. Umviriza Yesu Kristo ingene yavuze ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndababwire muzobona ijuru rikingutse. Niko Yesu Kristo yavuze ati, ni jewe nzira, ni jewe kuri, muzobona ijuru rikingutse. Abamarayika baduga bongera bamanuka. Hari abamarayika bariko baradugana imitwaro yawe mu buryo bw'impwemu. Hari abamarayika bariko baradugana ibikugoye nk'uko nabivuze. Hari abamarayika bariko badugana indwara zawe. Hari abamarayika bariko baradugana intege nke zawe. Hari abamarayika bariko baradugana n'ubukene bwawe. Hari abamarayika bariko baradugana bya bindi ukora abagenzi batazi. Umviriza iri jambo rya nyuma rero. Humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana yiteguye kukwishura. Humura, Imana izogwa ibyo yagusezeraniye, kuko uhora akubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Humura, nzobana nawe. Humura, nzogutabara. Imana igiye kugutabara mu bibazo urimo. Imana igiye kubana nawe mu bibazo urimo. Igiye kugwanira mu ntambara urimo. Hari intambara abantu batabona uri kuragwana, Imana igiye kugwanirira. Imana iguhezagire. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye kuri Imana nziza. Reka sengere uwo wese Mana ari mu bibazo, umushitse ko amasezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo umugirire neza, umutsindanishirize, kuko Yesu Kristo niwe wanesheje ibigeragezo, wanesheje Satani na kuzimu, wanesheje ingorane zose. Tsindira uwo ari we wese ari mu ngorane. Uzoba ukoze Mwami Yesu. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.